ibi tubimenyesha abarundi bose na cane cane urwaruka, cane cane abanyeshure, na cane cane urugwaruka rw'abanyatugenegene n'abaririmvyi. Kino gihugu ni igihugu gifise imico n'imigenzo yacu. Abarundi barafise ingendo yabo, abarundi barafise ukungene bavuga, abarundi barafise ukungene bambara, abarundi barafise ukungene bigenza, bibatandukanya n'abandi bo mu bindi bihugu. Ni nako karanga k'umurundi agiye hanze bakavuga ati uyu n'umurundi cyangwa se umurundi. Ivyo rero abantu bose, abarundi bose muri rusange bategerezwa kuvyubaha bakavyubahiriza. Utavyubahirije ntuba ukibaye umurundi. Umaze kubuta kibaye umurundi urumva yuko ikibano giheza kigaca kikwigiza inyuma. Ivyo rero abantu bategerezwa kuvyigishwa n'abavyeyi babo mu miryango ubwa mbere, bakavyigishwa n'amashure, hanyuma inzego zose za leta zibijejwe zikabibigisha. Hanyuma abantu bose twese tukategereza kubigenderamwo. Uvyiyamirije utariko arabigenderamwo aba ariko arakora ivyaha, arahanurwa, agahashwa, bibaye ngombwa bigashika no mu nzego yaho afatwa, agaheza agakorerwa dossier, ubutungane bugakora. Akarorero naba bahejeje gufatwa, kuko hari amategeko abibuza. Abantu ntibave biyumvira ngo nta mategeko ahari. Hari amategeko ahana ibi vyo kwegera abantu mu buhumbu, hari amategeko ahana ibi vyo gutosikaza imico n'imigenzo. Ngira no ngaha mwabonye yuko hari abakenyezi benshi bariko baratunganirizwa. Twagira twibutse abarundi yuko igipolisi gifise igisata gikora ivyo gusa. Iki gisata turimwo ni igipolisi kijeje gukingira abana, abakenyezi n'imico n'imigenzo y'u Burundi. Niko kazi rero bakora ka misi yose. No kuvuga rero yuko uwo muntu abirenzeko iki gipolisi kiraheza kikamufata kikamukorera amadosi. Kandi ngira mwarabibonye yuko hariho nk'ibi vyo gukingira abakenyezi, mwarabonye yuko babagabo bahora birirwa barakubita abagore babo nk'impene, nk'ibikoko. Ngira ubu mwarumvise ko vyagiye bigabanuka kuko baca babazana nga muri kino gipolisi bakabakorera amadosi. Babagabo bigenza nk'udusuguru two muci, mwarabonye yuko bazana nga bakabakorera amadosi. Ivyo bintu bikagenda bihera. Abantu rero bumve yuko amategeko ariho n'inzego ziriho, bumve yuko hariho ikizira, kandi bumve yuko bategerezwa kuguma mu muco w'abarundi. Nk'ibi vyo kwambara, ibi vyo kwambara impenereza, ibi vyo kwambara ubujipo bugufi, ibi vyo kwambara ubuhuzu bubohereye bubanye, ndiko mvuga kubigeme ukamenga n'ubuhuzu bugomba gutabuka. Ibi vyose si imico y'ikirundi, nta naho bisa bisana n'imico y'ikirundi. Kandi ivyo bintu ntituzi cyane cyane ugwaruka aho mwe mu birahura mubikura he, kuko abantu biyubashe, abantu bose biteka, nta muntu umwe tubona abikora. Murabona inama y'ababishikiranganje iyikoranye, muhara mu kungene babambaye, murigira mubona umuntu yambaye impenereza, murigira mubona umuntu yambaye ubuhuzu bubaniriye nka kurya tubona mwebwe cyane cyane ugwaruka mubigira. Uwo muco mudakura kuri basogokuruza muriko mukura he? Nivyo haraje amateleviziyo n'ibindi n'ubuhinga nabumenye, mbwa mumenye ko ivyo murahura muze mubishamwe ubwenge. Ivyo murahura hanze si vyiza, kuko twe turifitiye umuco wacu kandi mwiza watunze basokuruza uriko uradutunga, kandi abarundi muri rusange bahuriyeko. Tube tumenya rero cyatsi n'ururo, tumenye yuko utaye akaranga, igihugu kitagira akaranga, igihugu kitagira imico ntikiba kikibaho, kuko urumva ntikiba gifise ico abantu bakimenyerako.